Hello, turabaramukije mwese mwizina rya Yesu Kristo. Karibu cyane turabahaye ikaze kuri chaîne yacu ya YouTube yitwa Mwarimu Joseph. Ushobora kuhasimbira n'ubu ukaraba ama video kuko twatanguye kuyashirako y'ivyigwa by'icongereza. Mbega twigisha iki? Twigisha icongereza mu buryo bworoshe cyane twifashishije ururimi rwacu kavukire ariko ururimi rw'ikirundi. Hanyuma twigisha gatatu mu ndwi, turigisha kuwa mbere, kuwa gatatu hamwe no kuwa gatanu. Ibyo turigisha abantu kuvuga icongereza neza. Turafasha abantu mu majambo atandukanye, abantu dusanzwe twihenda ko mu congereza, tukabigisha neza ingene bo yakoresha neza. Hari amajambo menshi gose agoye mu congereza, ayo yose turayerekana ingene yoroshe iyo uyazi. Turigisha ivyigwa byiza cyane mu buryo bwo kuvuga, hanyuma kandi turigisha kwandika icongereza. Turafasha abantu kumenya kwandika icongereza neza, kandi iyo turiko turigisha ntitwigisha gusa abantu basanzwe bakizi, ahubwo dufise ivyigwa bifasha abashasha kumenya icongereza neza, bakaduga ubumenyi bwabo mu congereza mu buryo bwiza cyane, hamwe n'abandi bantu basanzwe bakizi, basanzwe bazi icongereza kugira ngo ubumenyi bwiyongere. Abo nabo turabandanya kandi tubafasha. Ikindi kandi turigisha gusoma icongereza. Turigisha abantu bashasha n'abasanzwe bazi icongereza gusoma icongereza, kuko hari amajambo asanzwe agoye nko gusoma mu congereza. Ino banka karoro nk'ijambo lieutenant mu gifaransa, keshi mu congereza turaryihendako, n'andi majambo menshi gose. Hanyuma mushobora kumbaza ati mbega none icongereza kubera iki? Reka twige icongereza kuko abantu mwumva ururimi turiko turavuga ni vyiza cyane, twarahezagiwe. Mu misi za tuzotwara ubutumwa mu makungu, ni twebwe tuzoja kuvuga ubutumwa mu bihugu bitandukanye. Ubwo rero utazi icongereza, murazwi ikirundi kivugwa mu Burundi, abacumva n'abanyarwanda n'abarundi hamwe n'abahangaza, sinzi n'abandi bakeyi bacumva, abo ni bumve ikirundi gusa. Rero birasabwa ko tumenya icongereza kugira ngo duze dushitse ubutumwa bwa Yesu Kristo kure cyane. Ubwo rero muri ivyigwa by'icongereza turakeneye ubufasha bwanyu. Ubufasha bwanyu dukeneye, turakeneye subscribe. Muje kuri chaîne yanditse ko yitwa Mwarimu Joseph, mugire subscribe canke s'abonner, mu gifaransa ni s'abonner. Hama kandi muze mugire commentaire ku ma video ariko comment, hariko ama video atandukanye. Hama kandi muze mugire na partage, share muzihe abandi. Hama kandi nakarya kantu kameze ukuntu mukibagire kitwa thumbs up canke jeme mu congereza, canke bakita ngo ni like. All right, that's very good. So do you want to know English? Do you want to get rid of mispronouncing English? Do you want to overcome the common English errors? Please stay tuned. This is your right place. Thank you so much. May God bless you all. Thank you.